Turagushimiye Mana ikomeye, turagushimiye Mana igira neza, turagushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi n'imbabazi zawe. Ni wowe ushobora kuvura ibikomere, iby'abaganga bananiwe, wewe urabivura. Tuguhaye kaze muri uyu mwanya kugira ngo ubane natwe kandi utugirire neza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye kumpa kaze kandi Imana ibaha umugisha. Amazina yanje nitwa Niyontegereje Prosper, ndi umwungere wa Minikore Umusamariya w'imbabazi International. Turashimira Imana kuba twongeye gushika hano kugira ngo tuvugane n'abantu b'Imana, tuvugane n'abandi bataramenya Imana. Nagira ngo mbere yuko tuganira ibindi byose tuje mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi buganire ku bintu bikomeye kandi nibaza ko biri bufashe buri muntu wese kurugira ageze ko yaba muto yaba akuze. Ni ibintu umuntu agomba guhura nabyo mu buzima bwa misi yose. Turaganira ku bintu indwi umuntu acamwo cyangwa intambuko ndwi umuntu aca kugira ngo agere mu masezerano y'Imana. Muri izo ntambuko ndwi tuza kuganira cyane ku ntambuko ya kane, niyo tuza kumara ku mwanya munini. Intambuko yitwa kinyurane. Kinyurane turaza kuyisobanura aho ibintu biba byanyuranye, uko wabyifuza ntabwo ariko bigenda. Turaza gufata umwanya tubisobanure. Yesu abaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itanguriro, igice cya 20. Turahera ku murongo wa 1 gushika kuri 3. Haravuga ngo Aburahamu ategwa n'ubwoba yihakana Sara. Aburahamu ava aho yarari agenda yerekeye igihugu cy'Inegebu, aja kuba hagati ikadeshi n'Ishura, yikubita ni Gerari. Aburahamu avuga ko Sara umugore wiwe ari mushiki we. Ayimereye ku mwami w'Igerari atumiza Sara aramutwara. Ariko mu ijoro Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi, iramubarira iti urapfuye kubw'uwo mugore watwaye, kuko afise inawe Imana yo mu ijuru itugirire neza. Nagira ngo mufashe twumvikane kuri uyu mugabo wa Aburahamu. Aburahamu ni umugabo Imana yahamagaye imukuye mu bigirwamana bya Setera. Kandi uyu Aburahamu izina ryiwe tubona ko yitwa Aburamu, hanyuma Imana imuhindurira izina. Hari ikintu cyanezereye muri uyu murimo w'Imana, ni uko Imana ije ihindura amazina. Imana igahindurira izina umuntu uko abantu bari bazi ko yitwa ikabihindura. Imana ishimwe cyane. Nasanze Imana ni nziza cyane. Dufite abantu Imana yagiye ihindura amazina, uhereye kuri Aburahamu imita Aburahamu, Sarayi imita Sara, Yakobo imita Isirayeli. Ubwo ni urugero abantu baba bageze ko gwerekana ubushuti bafitaniye n'Imana. Njya mbwira abantu ngo turakwiye guhindurirwa amazina n'Imana niba twarageze mu buntu bw'Imana. Hari amazina twitwa ariko hari n'amazina Imana itwita. Hari amazina abantu bashobora kutwita, hari n'amazina Imana ishobora kutwita. Yesu nashimwe. Nuko rero Aburahamu twamaze gusoma ijambo ry'Imana ko iki gihe nawe yarageze ku ntambuko navuze ya kane, ariyo nza kugaruka ko uko ndahera ku ya mbere, yitwa kinyurane. Kuko Aburahamu tumubona ari umugabo yari karadandaza ibigirwamana. Imana imusangayo kwa Seteri iramuhamagara, imubwira ko izomuha umugisha, imuha amasezerano y'umugisha, imuha amasezerano akomeye cyane. Mbere imubwira ko izomugira sekuruza w'amahanga, urubyaro rwiwe ruzogwira. Ayo masezerano arayumva, yabyigwa n'Imana. Ari naho nogira mvuge ngo intambuko ya mbere y'amasezerano ni uguhabwa isezerano. Nuko Imana izi ikavugana nawe ikaguha isezerano. Yesu nashimwe cyane. Kuhabwa isezerano ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi ntibazi ko
kuba Imana yovugana nawe ikaguha isezerano babifata ibisanzwe, baha agaciro cyane iyo isezerano risohoye, ariko ntabwo ari byo. Ntabwo isezerano rigomba gusohora utaribwiwe, ubanza kubwirwa hanyuma rikazosohora. Kandi turaza kubona izindi ntambuko ducako kugira ngo iryo sezerano rizosohore. Yesu nashimwe cyane. Ariko uba ufite amahirwe igihe uzaba wicaye ahantu uri kurasenga ukumva Imana ikubwiye isezerano, wari ukwiye gukora umunsi mukuru. Nibikubwiye inzu, nibikubwiye ko izogujana mu ijuru, nibikubwiye ko urubyaro rwawe ruzogira, ibyo bintu bukwiye kubyandika unezerewe, kandi rwose ukumva wotanga n'ishimwe kubwo Imana iguhaye isezerano. Guko nasanze Imana itandukanye n'abantu. Umuntu ashobora kukubwira isezerano ntazorisohoze, ariko Imana utavuye muri isezerano ntabwo Imana ireka gusohoza icyo yakubwiye. Rero nagira ngo tuganire kuri izi ntambuko ndwi umuntu ashaka kugira ngo agere mu masezerano y'Imana. Kuko bamwe dusanga iyo atabitahuye batuca Imana, bacidodomba, mitima yabo igakomereka. Turaza kwibona bageze ku ntambuko ya 4 bakumva banse no gusenga. Dufite n'abantu bavuye mu mirimo y'Imana barivumbura baragenda ngo kuko Imana itasohoje ibyo bavuze, kandi kumbure yari ku ntambuko ya 3 cyangwa ya 4 cyangwa ya 5. Imana itugirire neza. Dufite abantu bacitse intege, ariko ntabwo biba bikwiye, kuko hari intambuko tugomba gucako kugira ngo dushikire amasezerano y'Imana, arizo narinje kubwira. Imana ibaho umugisha. Intambuko ya mbere rero ni uguhabwa isezerano. Guhabwa isezerano. Mwene data, je usenga Imana, niba uri kurasenga Imana iguha isezerano. Hari abantu basenga ariko ntasabe Imana isezerano, ntasabe ko Imana yovugana nawe. Namahirwe ko Imana yo kubwira isezerano. Niba Imana ikubwiye ngo uzoba ukomeye, uzomuba, nta kizohinduka. Turabona urugero rw'umusore yubaha Imana yitwa Yosefu. Yosefu ngo arota inzozi, azirotorera bene wabo. Namakuru narinda kwinjiramo cyane, ariko Imana yareje kuvugana nawe ko azoganza, kandi akaganza bene wabo, akaganza no mu gihugu kitari iwabo. Imana imuha iryo sezerano. Yesu atugirire neza. Rero intambuko ya mbere ni uguhabwa isezerano ry'Imana. Imana ikariguha, ikakubwira ngo nguhaye isezerano. Niba uri umukobwa uzobona urugo rwiza, niba uri ingumba uzobyara abana. Imana ikaguha iryo sezerano. Iyo ni intambuko ikomeye kandi ukwiye gushima cyane, kuba uvuganye n'Imana, Imana ikaguha isezerano. Intambuko ya kabiri ni intambuko ivuga ngo kondisiyo z'isezerano. Kuko Imana iguhaye isezerano, Yesu nashimwe cyane. Iyo Imana iguhaye isezerano ikubwira n'ukuntu ugomba kwitwara muri iryo sezerano. Bibiliya ivuga ngo mbashize imbere umugisha n'umuvumo. Nimwakora neza muzohabwa umugisha, nimwakora nabi muzobona umuvumo. Hari abantu rero bahabwa isezerano bakihutira kumva isezerano gusa, ariko ntibumve kondisiyo yo kuba muri iryo sezerano, yo kugira ngo bazoshire iryo sezerano, y'ukuntu bagomba kwitwara. Intambuko ya kabiri rero n'amabwiriza yo kuba uvuganye n'Imana kugira ngo uze ushikira iryo sezerano. Hari ibintu bikwiye. Hari abantu Imana ihe isezerano ya mariage agahita yigira mu byaha. No, hari umuntu Imana isezeranira inzu tukamuheruka ari uko imusezeraniye inzu. Hari umuntu Imana isezeranira promotion tugaheruka cyagiye mubwiye promotion akagenda ngo ategereze ko bizosohora. Hari amabwiriza umuntu agomba kugira. Ibwiriza rya mbere no kugororoka. Umuntu akumva ko Imana yavuganye nawe, ariko kandi agomba kugororoka. Ikindi, aho Imana yakubwiriye igomba kuhakubona, kuko Imana yavuganye nawe uri kurasenga, ugomba gukomeza gusenga. Aya ni amabwiriza rero, amabwiriza yo kuba wumvise isezerano. Imana irakubwira ngo tuzobibona tujya dusoma Bibiliya, cyangwa abasoma Bibiliya tubona igihe Imana yahe amasezerano Abisirayeli yagenda ibabwira ngo nimwagira gutya, nimwagira gutya, nimwagira gutya, aya masezerano azogira nte, azosohora kuri mwebwe. Amabwiriza cyangwa kondisiyo zo kuba mu isezerano. Intambuko ya gatatu ni kwizera. Kwizera. Ntabwo isezerano ryari rishobora gusohora utagizeye. Imana ishobora kuza ikavugana nanjye, ariko nkumva umengo ni umuntu avuze. Nicyo kibazo kivuka cyane, kandi
80% badasorezwa amasezerano naho biba byavuye. Ntabwo Imana ikubye ikintu, Imana ikubye ikintu ntukizere, ntabwo izogisohoza, kuko Imana ikora n'abantu bizera. Kandi iyo tuvuga ukwizera, tuvuga ukwizera k'uburyo bubiri. Hari ukwizera kwa Aburahamu, hari no kwizera kwa Toma. Uku kwizera ndiko ndavuga ni ukwizera kwa Aburahamu. Ukwizera kwa Toma ni ukwizera urinze kubona. Kuma Yesu yamubwira ati nije atibanza unyereke mu biganza. Dufite abantu Imana ivuze bagomba kuzovyizera nuko bisohoye. No, iyo ni intambamyi ishobora gutuma isezerano ridasohora. Ariko kwizera kwa Aburahamu ni kwa kundi Imana ikubwira ngo va mu gihugu cya Sononyo uje mu gihugu nzokwereka. Kuva ugenda utazi yuje, ariko uravyizeye ko ari Imana ivuganye nawe. Bavuga ngo bizogirane bizoshika. Ni kwa kundi Imana iza kukubwira muzoguha abantu maze imyaka 40 wubatse urugo atanumwe urabona, ariko ukavyizera ko Imana izobaguha. Rero ukwizera ni ikintu gikomeye, ni intambuko ya gatatu ituma umuntu ashikira isezerano giwe. N'urugendo gushikira isezerano n'urugendo. Imana ishimwe cyane. N'urugendo, kandi urugendo kugushikira isezerano runanira benshi. Nta na rimwe Imana yigera ireka gusoza isezerano, ariko dusanga ari twebwe byananiye. Ukwizera, Imana ikunda umuntu yizera. Hanyuma rero ku ntambuko ya kane, intambuko ya kane ni intambuko ikomeye cyane. Shaka gutebaho gato ngo nyumvirize. Ni intambuko yitwa kinyurane. Nimvuga kinyurane, abantu bavukiye mu bisagara ntibaza kubyumva cyane, ariko abantu bavukiye ruguru hari impuzu bahora bambara bita ngo ni kinyurane. Ni impuzu wasanga zidasa, hepfo zambara abamama, hepfo ugasanga ni ibara rimwe, haruguru naho ni ibara, zari zimeze nk'imvutano, bazita ngo ni kinyurane kubera ntizasa. Kinyurane rero yo mu masezerano nayo ibaho. Iyi rero niyo nshaka kwivugira, kandi benshi niho bari iyo bagize kuri intambuko ya kane biranka bikanka. Kinyurane, kinyurane twahuye nayo, nanjye nahuye nayo, abantu benshi bagenda bahura nazo. Nigeze kumva hano kuri RIB TV umuntu washinze intahe yitwa Vestine, Imana imuhumugisha, nawe yahuye na kinyurane. Uribaza kuja muri Canada ugahura n'ubuzima nka buriya, ugahura n'ubuzima bwo kuba homeless. Uri muri Canada waruzi ko usubijwe, waruzi ko ibintu Imana yakubwiye bisohoye, ahubwo ukabona le contraire. Rero kinyurane na ahantu ugera, uhageze ukabona ibinyuranye n'ivy'Imana yakubwiye. Aha rero niho benshi bagira bagasubira inyuma, ugasanga Imana ikubwiye akazi, kuko tuzi ko Imana ivuga, kandi nubwo yo tubwira igihe, ntabwo igihe cy'Imana gihuye n'icacu. Imana ishobora kubwira 2023, nigeze kwigisha ndababwira ngo niba abayuda bafise kalendriye yabo, twebwe tukagira kalendriye yacu, ni gute Imana itagira kalendriye yayo? Hari n'igihe izi kabivuga, ikavuga ngo umunsi umwe ushobora kungana imyaka 1000, kandi imyaka 1000 ikangana umunsi umwe. Imana ikakubwira ati ejo nguhaye akazi, ekada ejo ahubwo nako waruriko cyangwa nakaraka warufise kakaba karaheze. Hano rero, hano ndabwira abarokore bagenzi banje, abakizwa twakijijwe, tuhabere maso. Niho abantu benshi bapfira, ni ku kadugo, nahise ngo ni ku kamuna. Kuri kinyurane ni ku kamuna. Kandi gose abantu benshi barahapfiriye, barasubiye inyuma, barabihebye. Abandi nabo murahura akakubwira ati yewe kinyurane ni ku kamuna. Ku kamuna, jewe mvuka mu Rutana, iwacu hariho ahantu bita mu kamuna. N'ahantu haduga cyane, hari n'amakorose menshi. Hano rero iyi ntambuko ya kane yitwa kinyurane, niyo ndahageze ndi kuri kicigisho numva no hatebako, kuko dufite abantu benshi bahapfiriye, abagize amahirwe basuye inyuma ntibahapfira, ariko nabo nta mahirwe bagize ko bagomba kubandanya urugendo. Kinyurane ni mbi cyane. Kinyurane ni hahandi Imana ikubwira ngo nkubakiye inzu, ngo haye inzu mu gisagara, ahubwo ugasanga n'utuntu twawe badusohoye kubera ko utishuye. Ukibaza rero ibyo bintu, nirihe jambo ridufasha iyo tugeze muri kinyurane? Ni jambo Yesu yavuze, aravuga ngo haheguye ibyanje bitazotsitaza. Mu by'ukuri hari igihe Imana ivugana nawe, wabona ubuzima uri kuracamwo n'amasezerano Imana yaguhaye, ugasanga ni igihushane, ni kinyurane.
Imana ishimwe cyane. Ugasanga ni kinyurane, ugasanga ntibihuye, uravye ubuzima urimwo n'ivy'Imana yakubwiye. Dufise abantu bafise amakarine banditsemo amasezerano, ikarine ya mbere irahera, iya kabiri irahera, iya gatatu irahera, nanje narazanditse, nanje ndaba hari nizo muri 2008 madamu wafise niyo muri 2001 twagiye twandikamo amasezerano. Ayo yose rero wayaraba ukaraba n'ubuzima urimo, ugasanga uri kuri ya ntambuko ya kane, ni ikinyurane. Ikinyurane kandi ndumva abantu batirimo. Ikinyurane ni ikibi cyane, n'ahantu hagoye cyane. Mfise projet ikomeye Imana yambwiye ndiko ndigiye intambuko ya kane ya kinyurane, kandi ndasenga Imana ngo izoyifasha. Uwo yumva yotwenga, nabo ndayibwiye barantwenga cyane. Hano dufite abantu bagiye bagira amabanke batanga inguzanyo canke batanga amakredi, ariko twasanze nta muntu wagize banke iha kredi abantu bafise amasezerano, kandi bavuganye n'Imana, bafite ibintu bavuganye n'Imana, kandi birasuhura kuko Imana ntibesha. Rero jewe mfise inzozi, nubwo nzivuze nta uzozintanga kuko ni projet yanje Imana yambikiye, kandi ni nk'ama miliyari nzobikora. Mfise projet mu byumva abantu mfise amasezerano, muhumure kuko iyi kinyurane ntibatwara umwanya. Jewe mfise projet ko umunsi narose ama miliyari menshi nzoshiraho banki iha kredi abantu bafise ibintu bavuganye n'Imana. Cyakora numva nzorondera umuntu aje basuzuma arabe ko ayo masezerano ariyo, kuko hari igihe abantu bagendana amasezerano ataray'Imana. Rero iyo banki nipfuza kuzoyishiraho hamwe umuntu azanira ivy'Imana yamubwiye, hanyuma nkanaraba neza nkabisuzuma, nkanabisenga ngasanga nibyo, nkamuha iyo kredi gose akazotwishura. Imana yaragize yaramusoreje isezerano. Po ya gatandatu, iyi po ya gatandatu irakomeye cyane, ariko kandi iranezereye. Ariko ntarayishika ko nagira ngo subire gato kuri po ya kane ya kinyurane. Kinyurane yatera ibikomere, iratera ibikomere kuko igucisha mu buzima bukomeye cyane, igucisha mu buzima mbega ni nko kwigishwa n'Imana. Buriya igihe twigishijwe n'abantu nagenda mbwira ko byari byoroshe, ariko Imana ikujanye mu ishuri ugira ibikomere byinshi cyane, kandi nta muntu ashobora kubyomora. Kubera ko tuzoronka umwanya kumbure tuganire, hari imisozi itatu ibaho iyo umuntu ahuye n'ikibazo, iyo umuntu ahuye n'igikomere. Umusozi wa mbere ni umusozi witwa uwo guhakana, kutakira ibyo bintu, kutabyumva. Umusozi wa kabiri ni umusozi wo gutakaza ibyizigiro, hahandi uba wihebye nta muntu ashobora kubwira ngo mpore. Umusozi wa gatatu ni umusozi wo kugaruka mu buzima busanzwe, kugarukana ibyizigiro. Ubu nibwo buzima tugenda tubamwo kenshi. Ndatanga akarorero, umuntu ashobora kuba Imana yaravuganye nawe ikamubwira ko imuhaye inzu, yamubwira ko imuhaye inzu, akamara amezi 4 atari yishura, bakamusohora mu nzu. Ibyo bintu nk'umuntu yavuganye n'Imana, icyambere avuga ati ntibishoboka, kandi umenga yobwiranye n'inzu ati wihanganye, Imana yavuganye nanjye, ariko nye n'inzu ntabyo aza kwakira. Rero ahagarara ku musozi wa ntibishoboka, bati no ntibishoboka. Muze murabi umuntu abuze umuntu atamugwaje, uvuga ati nakarapfuye, bati ntibishoboka. Oya, kuko ni ibintu atakira, ni ibintu umutima wutakira. Iyo uri muri kinyurane rero uhura n'ico gikomeye cy'ibintu bikubako bikurusha uburemere udashobora kwakira. Twagiye twumva intahe zitandukanye za Evrine ba Vestine hano kuri TV yanyu, twumva ko
mu by'ukuri ibintu byagiye bibabako ni ibintu umuntu atari kwakira, ibintu hamwe uhakana ukumva no, ariko ukabihakana byamaze kuza. Uwo musozi ni umusozi witwa umusozi wo guhakana, kutabyatira, kutabyumva. Kubera iki? Byabaye ukumva umenga noneho hari undi muntu byari kuja ko atari wowe, ukumva naka niwe byari kuja ko. Umusozi wa kabiri ni umusozi wo gutakaza ibyiringiro. Nyuma utebuka byatira ukabyumva ko byagushikiye, ariko kandi ukumva ufise agahinda ata muntu ashobora kugawukuramo. Aha rero niho tuba dukeneye gusenga cyane, kandi tuba dukeneye n'isengesho ry'abandi, kuko hari ibihe umuntu abamwo kwisengera bigasa n'ibyansi. Uba ukeneye n'isengesho ry'abandi. Ikindi, uba ukeneye ikiganiro, uba ukeneye kuganirizwa. Hari abantu bagira ibibazo agaca yiherera wenyine, akumva gira umuntu umwe cyangwa babiri ushobora kubwira ibintu byawe, byibuze umwe ushobora kubwira agahinda kawe. Imana irahari, ariko urakeneye n'ukuvuga kugira ngo usohore agahinda kawe. Ushobora kugira umukozi w'Imana wizeye, ushobora kugira inshuti magara wizeye, ushobora kubwira agahinda kawe. Ko purisi utabivuga, purisi bikuremera ugaheranwa n'agahinda. Hano rero uba ukeneye ibintu bitatu. Uba ukeneye umuntu ugufasha kuva muri aka gahinda. Icya kabiri, uba ukeneye ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rikora kansaringi cyane cyane, riromora inguma. Ikindi cya gatatu, uba ukeneye intahe z'abaciye muri ubwo buzima, Imana ikabatabara. Nicyo gituma ndakunda RIB TV ukuntu bashyiraho intahe zomora inguma, zomora ibikomere. Imana ibaha umugisha cyane. Jya wumviriza intahe z'abantu Imana yagiriye neza, Imana baciye mu bikomere, nawe uhita ubona ko Imana izokugirira neza. Musozi wa gatatu, umusozi wo kugaruka mu buzima bw'ibyizigiro, ugaruka mu buzima busanzwe, kumva ko byabaye ariko kandi udakwiye guheranwa nabyo, udakwiye guheranwa nako gahinda, udakwiye guheranwa n'iyo mibabaro. Rero abantu benshi gituma iyi ntambuko ya kane kinyurane ibababaza nuko baheranwa nako gahinda, akumva umengo niwe yikoreye ibibazo. Ariko Yesu yavuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana naje munyizere. Ntabwo dukwiye guheranwa n'agahinda. Imana itugirire neza, dukwiye kugaruka ngaho. Rero abafise ibikomere, izi ntambuko zitatume muzicako. Gira umuntu ubwira ibintu byawe, ubwire n'Imana, hanyuma gira igihe usoma ijambo ry'Imana, yagukora kansaringi. Emera ntuheranwe n'aka gahinda, emera ntuheranwe n'aka gahinda, wemerere uyu muntu agukura muri aka gahinda. Yesu Kristo aduha umugisha. Reka nje ku ntambuko gatandatu kugira ngo twihute dusozere kubona ibimenyetso cyo gusoherezwa amasezerano. Iyi ni ntambuko inezereye cyane. Uriya nagira mbabwire, iyo uzoja muri Canada utangura kumenya aho bakatira amatike. Niba utarahamenya, ntabwo ibimenyetso byo muri Canada biragera. Imana yigeze kumbwira ko nzokurira indege, noneho ibimbwira icyo gihe nari nagiye kuyisaba ikiro kimwe cy'ibiharage n'ikiro cy'umuceri, dushonje cyane izari twishe. Ngiye gusenga saba Imana ikiro cy'umuceri n'ikiro cy'ibiharage, nibyo ngiye kuyisaba. Ngeze ninjira aho bariko barasenga, umuhanuzi aramfata, niko navuga ibimenyetso byo gusohoza amasezerano. Arambwira ngo Imana ikurije indege, twaba ahantu hagoye bita mu Cyankuzo, kumva ko uzokurira indege ntibyabaho. Twebwe murabwira ngo kuzi Bujumbura twarasubijwe. Twebwe kuzi Bujumbura tuvuye mu Cyankuzo kwari nko kuva hano Bujumbura ukaja muri Amerika. Twumva ko amasezerano yacu asohoye. Rero Imana irazira ica mu muhanuzi, ngiye gusaba ikiro cy'ibihagi n'ikiro cy'umuceri, irambwira ngo nkurije indege, ndakurije indege. Ndavuga ati abantu baravangiye, umvaho nakata nje ahandi hantu. Bivuze ngo amasezerano Imana iduha, reka mbabwize ukuri, ntabwo Imana itubwira utuntu duto duto. Imana itubwira ibintu binini. Ntabwo Imana iza kukubwira ngo ndaguhaye ikiro cy'umuceri, reka da, iyo ntabwo abari. Ahubwo Imana ikubwira bya bindi abantu badashoboye gukorera. Niyo masezerano iduha. Yesu nashimwe.
icyo gihe noneho ngiye ahandi bahita bahimbira uwo mwanya nyene ndavuga ati ubwo ni Imana. Hari kera cyane 2011 byaje gusura 2022 nibwo naje kurira iyo ndege. Ndavyibuka ndayurira naribaza ati ni jewe mpita nibuka ko 2011 Imana mpaye iryo seza ryo kuri indege ariko ngiye kwisaba ikiro cy'iberage n'ikiro cy'umuceri. Ariko ikaba nashaka kuvuga niki ibimenyetso byo gusoza isezerano nuko ndi mukurira indege jewe muri ministeri Imana yagiye nzanira abantu bakatisha amatiki bafite ama agence barabiza bitwa ba Francine nkaje bayobora noneho bagitambwira ati pastor nushaka kuja hanze uzodushorere. Urumva ko ivyo ni ibimenyetso niyo abantu batanguye kukubwira ngo uzobashorere batanguye kubona ko bishoboka ko waje hanze okurira indege. Niko byaje kugenda. Nibuka ko umwe wandi itike y'indege mani mu umugisha ariyizi ariko uwakata amatike y'indege yambwiye ati nanjye nka pasteur wanje komisiyo yanje ndayiheba. Urumva ko ibimenyetso byo gusoza amasezerano ntabwo Imana yakubwira kuja muri Amerika utaratangura gufata agence ngo uzibujumbura kuko nubundi uzoki bujumbura ushike kuri Mirekiro Ndadaye ubone kujamo. Rero hatangura kuba ibimenyetso. Imana nikubwira ngo uzokugira ubukomeye itangura byibuze kuguhuza n'abantu bakomeye ukababona nuga ntaco baguha ariko byibuze ukababona ukamera nk'ubegera. Imana ishimwe cyane. Imana tugirire neza. Ubu Imana bitubwira ngo tujaja muri Amerika ariko nubwo tutarajayo turiko duhura n'abantu bavayo. Ubyo ni ibimenyetso. Ibyo ni ibimenyetso. Rero intambuko ya gatandatu niyo navuga ko ari ukubona ibimenyetso byo guseza isezerano naho isezerano bitaragirane bitarasohora. Nicyo gituma Dawidi yavuze ngo undemere ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abasi banje bamaramare. Imana ituremera ibimenyetso by'ibyiza ukabibona nubwo bya bindi utabona bikorako. Intambuko y'indwi ni intambuko ivuga ngo gukorakora cyanye kubona no kuba mu isezerano. Ukarikorakora utangura kuritambukamo bya bindi Imana yakubwiye noneho birasohoye be live. Abantu benshi bagira ihamuka ry'umunezero kandi nabwo iyo atabyitwayemo neza ayibagira Imana agati Imana. Rero naho abantu benshi bazi ngo haroroshe niyo nagira sozere ariko harakomeye cyane. Iyo usohorejwe niba ari igihe ugomba kuba maso n'igihe Imana igusohoreje amasezerano. Turafite abantu twasengana batemera ko Imana ivuga bagaca bugufi ariko Imana imaze kubasoreza amasezerano ntabwo tukibaboneka da. Aho twigeze guhura ngiye kumuramutsa Imana musoreje amasezerano aduza ibi yari mu modoka yanga kundamutsa. Urumva aba bantu bigeze kubana n'Imana ariko reka mabyize ukuri ari ibintu bibabaje ukamenga isezerano Imana igusohoreje ibaye intwaro cyangwa ikigwanisho cyo kugwanya Imana. Umuntu agatangura gusuzugura umukene, umuntu agatangura gusuzugura nibyo. Rero hano umuntu agomba kubera amaso kuko nasanze ibintu bishobora kugwisha umuntu nikinyurane kuba utarasoza ibyo wavuze ukabona ikinyurane cyane kuba byarasohoye ukavyitwaramo nabi. Imana ikaguha imodoka wahita upakiramwo abantu bajana mu mahoteli. Imana ikaguha imodoka ugatangura gutera abantu amazi ivyondo. Urumva ko iyo tugeze mu isezerano tugomba kwiyubara. Cyo gituma Imana yagumibwira Mose ikambwira ngo bwira Abisirayeli nimwagera i Kanani mukajya mukubaka amazu mukayabamo muze mwirinde imitima yanyu ntiyibagira Uhoraho. Naya majambo y'Imana nizi ntambuko ndwi nari nifuje ko tuganira. Iya mbere no guhabwa isezerano, iya kabiri amabwiriza yo mu isezerano kugomba kwitwara birumvikana agomba kubamo kugororoka, iya gatatu no kwizera iryo sezerano utagize n'iryo sohora, iya kane n'ikinyurane y'amasezerano iyo uziyumvize cyane witebe ko Yosefu yahuye nayo, Morodekayi yahura nayo, Dawidi ahura nayo, aba mu ishamba, Imana aramubwiye ko azoba umwami. Dufite abantu bagiye bahura nayo. Uko waba umeze kose wasenga utasenga, wasenga iminsi 40 ugomba kuyibamo. Hari abantu leta bavuga ngo ngiye gusenga kugira ngo ibintu biri kuba ngo niba uri muri kinyurane senga aya masengesho cyagufasha aragukomeza aguha imbaraga zo kurenganiye etape ariko ntabwo wahindura kinyurane Imana yagushizemo. Iyi ni ntambuko umuntu wese agomba gucamwo kuko yavuganye n'Imana. Gatanu ni kwihangana, la patience.
ikintu gikomeye ku mukristo kwihangana. Birivuga ngo ahubwo wihangana agasa kuhereza n'isezerano utihanganye. Hari akarimbo twaje dutera kera n'abakecuru bamwe kavuga ngo ivy'Imana bijya barambisha abarambiwe batashe. Dufite abantu batashe barabisiga, kandi cyo nkundira Imana, iyo umuntu atabyakiriye ntabwo Imana ibisubiza mu bubiko, izobiha uwo mwasengana. Azobibamwo ariko wowe ntuzobibamwo. Gatandatu ni ukubona ibimenyetso by'isezerano. Kubona ibimenyetso by'isezerano. Kubona ibimenyetso by'isezerano. Niba wahora urya imyumbati n'ibiharage ugatangura nawe kubona udusupageti tujemwe, biriya ni ibimenyetso. Tangura kubona abantu batagusuhuza bagusuhuza. Buriya abantu nabonye abantu barabona ko umuntu amasezerano umuntu agiye gusohora. Nubona abantu baguhamagara bataguhamagara, navyo ni ibimenyetso byo ko Imana igiye gusohoza amasezerano yawe. Indwi ni ugukorakora, kubona no kuba muri iryo sezerano ukabikorakora. Yakubwiye imodoka ukayikorakora, yakubwiye indege ugatangura kuyicaramo, hanyuma bikagenda neza. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo mbabwire ko isezerano rikomeye ariko tuzoja mu bwami bw'Imana, kandi naryo risabiza intambuko, kuko hari ibinyurane duhura nabyo bitwira ko tutazojayo, ariko tuzojayo. Imana yo mu ijuru bahezagire. Rero Imana ibaha umugisha. Numvise ari intambuko ndwi kandi zo gufasha nshuti yanje. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, iguhezagire cyane. Ndashimiye RIB TV yampaye umwanya kugira ngo tuganire. Yesu abaha umugisha. Kadusenge Imana. Turagushimiye Imana ikomeye kubwa mwene data. Numvise abantu benshi muri akanya tuko turaganira bari muri kinyurane, kandi ahari hose ku mugabane w'isi. Ndamusengeye ngo umuntu ari muri kinyurane umuha imbaraga zo kurenganira intambuko ya kane, uko ari intambuko igoye, kandi turemere ibimenyetso by'ibyiza kugira ngo abansi bacu babone bamaramare mu izina rya Yesu Kristo. Amen.